L'enveloppe rero tuzokoresha mu bijyanye n'amasalaire pour l'exercice 26-27 dushaka gutegura nuko izova kuri 1173 milliards sur l'exercice en cours ije kuri 1257 milliards en 2026-2027. Kuko biri mu kazi ka misi yose il faut ko tugaba ibi byo kugura amamashini chaque année sans aucune considération. Il faut yuko umuntu aza kugura intebe yabanje kuraba izafise ko zikwiye cyangwa zidakwiye. Il faut ko umuntu agura ama imprimante yamaze kuraba ko izafise zidakwiye. Pile ya mbere ya vision ni engagement de l'État ifise objectif zibiri. No kurenforcer ibintu bya transparence, kurenforcer l'administration n'ibiki byose. Pile ya gatatu jani ibintu bya équité sociale, c'est le développement du capital humain. Ivyo kwigisha abana, kubavuza, abaretraité kubafata neza, kubaha uburaro bwiza. Aha rero la liste y'ivyo twafashe icambere digitalisation de l'état civil na production ya carte d'identité biométrique. Ikindi no kwasela la sécurité publique. Faut kwashigwa mu ingufu nyinshi cyane. La construction des infrastructures d'adduction d'eau potable. Nukuri ni murabe nk'abaseruka bene igihugu muri Bujumbura baje kuraba haje nyuma yabijya bi eta byo mu kubuterere. Birateye ikigongwe abantu ba mu excrement humain. Est-ce que nitwobimura bajya bakaja kuba handi hano ko ayo tutabahaye no munsi ngo tububakire tubakuri haje bose bazoca baza muri gratuité. Il faut que dushira amazi abantu bakagira nico gituma nko muri projet ijya PAEPA avec la Banque mondiale hariho un projet yo kubaka izine ya kabiri mu Kabezi. Hariho ligne ya gumigaruka chaque année les mêmes montants abakora muri commission finance barabizi na effort nimwe yakogwa kugira tuze kuraba yuko amahera twashyize ku malinye budgetaire kubijyana n'imishahara ahuye n'ibyo dusanzwe dufise mu bakozi biwacu. Kenje bagije kibazo bace batubwira ngo harabaye ama mobilité mugabo gacu usanga rero iyo tuzanye ya rapport ngaha ugasanga ariyo ligne yagize 200% ya consommation muri salaire iyindi nayo kiri kuri 0%. Ubu rero tuko turakora un travail conjoint avec tous les chargés des ressources humaines kugira dushoye gushira abantu bose mu bibanza byabo. Iyo rero ikidupermeta kumenya l'impact budgétaire izova kuri mise en œuvre ya politique salariale équitable. Kuko niyo kidupermeta kuca dushira ko manale mu gihe abantu babaye kote neza mu ma institution à statut spéciaux ko murazi ko batararonka amahera n'ubu kubera donc bitaratungana. Ikindi ni kintu cha évaluation ya politique pour les fonctionnaires et les agents civils de l'État nibi byo gutanga amahana na recrutement des fonctionnaires dans l'avancement administratif de carrière pour tous les fonctionnaires n'abaja bose yaba mu abasivili yaba polisi na yandi twagiye turavuga. Hanyuma ni octroi progressif ya salaire net pour les retraités bitegeko ryagiyemo muri no biji hari twashyizemo amahera de façon forfaitaire mugaye il faut que dukorera cette fois-ci ku ma scénario ariyo kugira tumenye ngene bizogenda biduka. L'enveloppe rero tuzokoresha mu bijyanye n'amasalaire pour l'exercice 26-27 dushaka gutegura nuko izova kuri 1173 milliards sur l'exercice en cours ije kuri 1257 milliards en 2026-2027. Les dépenses d'acquisition des biens et services feko turakora na muri commission birasaba yuko tugira ama effort ni nacyo gituma twaje kugira doshoye kwakira vos avis. La recommandation nuko turaba ngene les biens et services tuzigabanya kuzosanga turi muri atelier turi muri réunion turi mu kuzunguruka ainsi de suite. Il faut ko tugira ibintu tout ce qui est atelier bisho ko tubikorera ahantu kuko biri mu kazi ka misi yose. Il faut ko tugaba ibi byo kugura ama machine chaque année sans aucune considération. Il faut yuko umuntu aza kugura intebe yabanje kuraba izafise ko zikwiye cyangwa zidakwiye. Il faut ko umuntu agura ama imprimante yamaze kuraba ko izafise zidakwiye. L'exemple nariko ndatanga kare abantu bose muri ministère ya finance bari bateguye kura ama machine muri no budget mugatubajije muri seni bafise imashini bakoresheje zicaye onanule ibyo byose seni iraduha imashini ko turi muri leta imwe yatanze imashini muri finance itanga imashini muri primature. Or on avait prévu ça. Aha twogenda rero kuraba
le patrimoine de l'État ho byuzuye usanga imashini zuzuye zimwe zaricaye mugabo tuguma tugura misi yose nicyo twakuye muri komisiyo dutegerezwa gukorera ko sino ngaha atwaye twabonye ko zitegerezwa kugabanuka de 2% de biens et services tandis que les dépenses de transfert ziduge de 3% ko twabonye ko tuzotegerezwa kugabanya amafaranga ubu turamaze gukora twarasabye ama PTB yo mu makomune kuko la loi réorganiser l'administration communale na l'administration provinciale iravuga neza yuko ubu muri article 103 ya loi yorganiza les communes iravuga yuko le budget des communes sera partie intégrante ya budget général de l'État muri budget tuzozana turerekana les fonds propres zizokora mu makomune n'amafaranga tuzomanukana les estimations ziratwereka yuko miliyari zirenga amajana ngaha zishobora kuzidecentraliza tukazitwara hariya kugira abantu bakora ibikorwa bidakeneye ko bajya au niveau central mugabo tegeza gushyaho rero n'ingingo zerekana yuko ariko arakoreshwa neza kugira ntidusange ibyo twashatse kwevita au niveau central bitasubiye kandi gukorwa au niveau communautaire myani majambo il faut qu'on évite la décentralisation y'igiturire kuko ari igihe dukreye ikintu twibaza ko dukoze ikintu cyiza ugasanga ugwije ibibazo nibi turiko turabona muri aya masuture yagiye arashigwaho dukura ibyahora bikora leta tukabiha abandi ukatusanga bibaye plus difficile gusumba uko leta ari bifise hanyuma concernant les dépenses d'investissement aha ndaza ko insista ko beaucoup plus ko twavuze ko turi muri logique ya financement ya économie aho twifuza kuduza umwimbo les investissements les allocations budgétaires zéro zizovaria selon les politiques des ministères à mettre en œuvre qui diffèrent d'un ministère à un autre muga tugatena compte des priorités du gouvernement au niveau ministériel aho twagiye turafixa ivyo twita les activités phares muri ya nama navuze twagiranye na mushikanganje wa mbere n'abashikanganje bose twagiye turumvikana les activités phares hama tukaraba l'interconnexion hagati yazo. Rero les dépenses d'investissement sur ressources intérieures zizoba de 1187 milliards en 2025-2026 tuzoziduza kuri 1945 milliards sur 26-27. C'est une augmentation de 63%. Il faut que les investissements sur les ressources nationales ziduga de 63%. Ya mafaranga twatoje il faut que tuyakoresha mu kuduza les investissements. Ivyo rero tegezwa kuvera yuko ama activités dufise muri budget ari réellement des activités d'investissement. Hanyuma zizoba naziduka gushika muri 2029 kuko turi muri logique ya émergence na développement. No kuma dépenses d'investissement financées sur les ressources extérieures nazo nyene selon ivyo turiko turakorerako zitegerezwa kuduga. Twafashe umwanya wo kuganira nabo muri komisiyo kubijanye ati iyi augmentation ya ressources extérieures mushira kwa amaso cyane niri en contradiction avec l'objectif d'ici à vision ivuga réduire progressivement la dépendance vis-à-vis de l'aide. Oya nibiri en contradiction ahubwo ni complémentaire kuko n'umuntu ushobora kuca umwikura kubwo nyene kandi budusipoza yuko ari aba partenaire au développement baratwakompanya mu byo turiko turakora nibaza kudufasha baratwakompanya nazo nyene zizoduga izo dépenses kugira twerekane iyi renforcement ya appui partenaire byo tumaze mu iminsi turondera abagwiza tunga bo muri privé baza sufrome ya PPP canke baza na maide n'ibiki ivyo tubikora kubera iki kubera no munsi les partenaires classiques dufise notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement n'abandi kubera icyo bita risque pays u Burundi bufise les investissements directs étrangers ni nkeyi cyane ziza hanyuma ni dufise accès ku ma fenêtre de financement iyo dufise kuno munsi n'amadon gusa n'amadon nayo n'ama préconcessionnaire usanga ari bintu baguha baravye kuri PIB yiwawe kandi mu kubiguha babiguha baguharurira ariya ni mafenete rero twoshobora gusaba ko amadeni mugabo no munsi utari kuriwe rero ko no munsi dufise iyo contrainte reka turondere abandi bantu tuzakora na suframe y'ama PPP canke dukorana aba diaspora baze ku investisse nico gituma mubona tugira twigoro twishi cyo kuja kurondera abandi bantu
tugakorana muri PPP ko PPP twese twamaze gufata risk sur base ya maelema yose meje kuvuga rero n'amaindicateurs macroéconomique twabonye muri vision no mu biki byose tuchatugira kaliste kama activité tubona ko ari importante muga tukaja tuyahuza ayo ma activité ahuye na pilier ya kangahe twabigeze rero mu buryo butatu. Pilier ya mbere ya vision ni engagement de l'État ifise objectif zibiri no kurenforcer ibintu bya transparence, kurenforcer l'administration n'ibiki byose. Pilier ya gatatu jani ibintu bya équité sociale, c'est le développement du capital humain. Ivyo kwigisha abana, kubavuza, abaretraité kubafata neza, kubaha uburaro bwiza. Aha rero la liste y'ivyo twafashe icambere digitalisation de l'état civil na production ya carte d'identité biométrique. Ati kubera iki mwatangure kuri cyo kintu sans la maîtrise de la démographie nta kimwe twoshobora gukora. Uno munsi hageze yuko du planifia le nombre de vaccins des enfants de moins de 5 tuza gushira mu makomine, usanga kenshi tudafise ibiharo dukorera ko bimeze neza. Ko twakoze recensement 2024 tuchadukira des projections. Si les hypothèses zitameze neza, les projections ziba zimeze neza. Muga dufise carte d'identité biométrique ni état civil imeze neza, bizodupermeta kumenya les moins de 5 ans biyongereye ko par rapport au mwaka weze bangana gute. Hageze ko planifia les vaccins bica byoroha. Ncandaba bageze kuja kwishura la même chose. Aho ndiko ndavuga muri engagement de l'État ko c'est l'amélioration des capacités institutionnelles ni objectif ya kabiri ya vision. Nico gituma twamanuye hari ya hasi état civil muri zone, kuko muri zone bafise ibitabo bine, bafise igitabo cy'ama naissance, bafise cy'ama mariage, cy'ama décès n'ikindi cya autre. Mu kubaka amazone c'était ça la logique. Kubera ko no munsi twifuza yuko amazone yose abafise amatara ni kugira duherekeze ivya état civil. Mugabo bica biducikira ikintu kidupermeta kugira planification nziza, bidupermeta kumenya abasirikare bakenewe aho hantu, bidupermeta kumenya aba étranger bari ngaho, bidupermeta bise avantage nyinshi cyane. Tujya tumenya uri korasaba ifumbire ntari korayisaba. Tugiye muri bimwe by'ibigori n'ikawa tuca tumenya le vrai propriétaire w'ikawa. Nico gituma rero mu activité phare turiko turakorera kuno mwaka, il faut pas yuko itegeko ricanga pour la protection des données à caractère personnel rice rigenda gicara. Byari rifisi rigamije yuko amadone tuzoca tubika tuyakoresha neza mu ntumbero ya développement. Icya kabiri, l'achat des engins équipements spéciaux za protection civile. Turavye amafaranga duhombera mu masoko asha, turavye amafaranga duhombera mu bintu bigenda biraba bitandukanye. Igisata cha protection civile gitegerezwa gukora gifite ibyankeneye. Navuze ko ari liste twagize à titre illustratif ko sinibaza ko byose byari gukwira ngaha. Icya gatatu, acquisition des équipements pour élimination des zones d'ombre sur toute l'étendue du territoire national muri RTNB. Kuko umunyagirwa atazi biko birakugwa au niveau central aronka inumbero biragoye. Abari ku mipaka barazi yuko avuga amaradiyo yo mu rundi gihugu. Oro murazi yuko les médias zirafise impact sur la psychologie y'abantu. Ndashobora guhindura abantu biwawe kandi ndi à distance. Naho tubona ko ari ikintu gisanzwe mu ka kintu kirakomeye cyane. Ngo muri ministère ya communication baca bumva icyo dushaka kuvuga. Ikindi gikurikira c'est étendre l'éclairage public dans les zones urbaines non encore couvertes. Nayiko turatanga exemple kuva kuri aéroport tugaca hariya kuri port tukafata yaranda tukaduka gushika kwa Ntare. Nivyumvikane ngene barabara ryo barizimye abantu batanga amakuru. Dukunda kuva yo saa sita y'ijoro twakiriye abashyitsi kwa Ntare, ibaza aba president bacishije hajya ahantu hatabona. N'utuntu dutoyi mugabo dufise impact ku buzima na image y'igihugu. Iri barabara iri rimanuka ngakushika kuri hariya kuri Brarut litegerezwa kwaka. Turiko turakora rero kugira turonka amadevi hanyuma tubidecentralize be mu ma responsabilité y'amazone. Ko sinumva ngene twogunanirwa no kwatsa ya matara dutoza kwa Siyoni, dutoza Kotebu, dutoza hariya hose. Nibivyumvikana. Lo devi baduhaye provisoire nishikana na 500 millions kuri aya mabarabara ndababwiye umwaka wose. Ayo 500 millions n'amafaranga nshobora guha umuntu gutya nk'agafana ncishije muri marché public.
bamushimiye ati waramaye marché public kuko bakita gafana. Ikindi no kwase la sécurité publique faut kwashigwa mu nguvu nyinshi cyane. La construction des infrastructures d'adduction d'eau potable nukuri ni murabe nk'abaseruka bene igihugu muri Bujumbura baje kuraba haje nyuma yabijya bi eta byo mu kubuterere birateye ikigongo abantu ba mu excrement humain. Est-ce que nitwobimura bajya bakajya kuba handi hano ko ayo tutabahaye no munsi ngo tububakire tubakuri haje bose bazoca baza muri gratuité. Il faut que dushira amazi abantu bakagira nico gituma nko muri projet ijya PAEPA avec la Banque mondiale hariho un projet yo kubaka izine ya kabiri mu Kabezi. Ikindi ni amélioration des conditions de vie des élèves dans les établissements à régime d'interne. Dushaka yuko abana bamenya mugabo bashonje. Les internats nivyo turiko turazishiramo no munsi twazanya amamatera twiyumvira ivyo kujya tuzobagaburira ko tubona ko muri budget adahari. C'est vrai twarashizemo ijya 0,5% ku mafaranga duhembwa abadecrete n'ibiki byose. Il faut qu'on arrive à financer cette fois-ci. Ko kera byara bifinance par USAID, CRS n'ibindi. Muga murabona yuko banyene byo basubiye ku byabo. Il faut qu'on natwe twiyumvira ivyo twokora. Ibi vya programme d'alimentation scolaire, achat des équipements pour les écoles à régime d'internat. Kurokita bigisha murabona ko benshi bagiye muga il faut qu'on remplace kandi tu recruter abandi. Nguvu zari zashyizwe nyinshi cyane no mwaka zo kugishaho intebe nyagira bicara ha. On avait prévu 18 milliards ugiye tu résolve une fois pour toutes ikibazo cy'intebe. Muri biji kuri kiya il faut ko tugira recrutement abigisha ugiye turabe yuko twoduza la qualité des enseignements. Construction et finalisation des infrastructures sanitaires. Muri santé bavuga ati dukeneye gutangura izindi shasha il faut ko kwijabe ama hôpital de district kwijabe ihera mu Kamenge ihera mu Kabezi ihera mu Isare ihera Ibusoni ihera ijya ya Ikarusi Nyabikere ihera du finaliser quand même tugire des infrastructures zaheze nitugume dutangura izindi shasha n'izindi zitarahera. La prise en charge des personnes vulnérables bimwe vya kame byose opérationnalisation de la politique sociale y'aba retraités, acquisition des médicaments et réactifs pour les laboratoires. Nk'ubu dufite ikibazo cyinshi cy'amafacture y'amadialyse y'abantu bari mu retraite. Ugiye kuraba amafacture turonka za Kira za Tanganyika keya dutegerezwa gufata en charge birarenze. Gratuité des soins des enfants, il faut que tu yatangu yari politique ishigikiwe n'aba partenaires mugabo barakuyemo karenge mugabo on doit maintenir iyo politique. Construction de la tribunaux de résidence et de grande instance. Ko dufite 451 zones il faut que dushira ama tribunaux de résidence kugira tugabanye ajya mariere judiciaire usanga yuzuye ahantu hose. Hanyuma ivyo niyo twashoye kubona muri pilier ya mbere ni ya kabiri équité sociale, engagement de l'État na équité sociale. Muri pilier ya kabiri ni ya kane efficacité économique na écologie et patrimoine durable kuko birahuye iterambere ridashobora gukingira ibidukikije nanyo n'ingorane. Ivyo twashize imbere ni ibihe murabona ko hari ama coopérative menshi cyane turiko turashikira aba jeune ko tubaha amarundi bakimba tukakrea de l'emploi mugabo ubutare bugaruka kuri leta kugira dushoye kushora turonka amahera mva makungu. Tubako turatorera ibibazo bibiri icyamahera mva makungu no kwexploiter bwa butare bw'iwacu kandi no gutanga akazi. Aha rero twibaza ko tuzogura les équipements modernes pour la recherche géologique et minière. Hari utuntu ushobora kugura $40,000 mugabo ugacishije gutyo ukabona yuko hari ama indice butare kuko ubu ngene bimba en désordre. Il faut que twimba dufise ama équipement kwiye. Continuité à politique de subvention des engrais et des semences. Mugabo avec une réflexion nyene tubisuya tukabitunganya neza. Koni twumva nke twoma tuko turagura ama semences hybride misios. Kandi hariho n'abandi ba developer izindi ziri ngaha localement. Il faut que tubikora. Cyangwa ibyo gutanga les engrais chimiques. Est-ce que abaronka engrais chimiques bose ils doivent être traités de la même façon? Ko harimo article muri loi des finances ivuga yuko tutegerezwa kugira des progressions. Uguze umufuko umwe kuri 5 ategezwa kuba subventionné mu 60 combien plus. Uguze itanishika ku 10 ari subventionné à hauteur de combien. Uguze imifuko irenga 10 ari subventionné d'autres. Mugabo no munsi
bose bari de la même façon. Il faut qu'on arrive cette fois-ci à catégoriser. J'insiste kuri icyo kuko sinzi ko ari incompréhension cyangwa no gushaka kutumva ibintu kw'abantu. Iyo umuntu ariko arabivuga gutyo d'autres barekipera yuko turiko turagwanya imigambi yatanguye. Loin de là. Kuko muri politique kuri yo auto-évaluer ukiajusta en fonction ya ma réalité. Nitumere nk'abandi bashaka gusa kumva ibyiza, reka turonke na autocritique tuzironke hanyuma turabe ibyo twohindura. Kuko nibiri mu mico cyane y'abarundi yuko twakira kundi umuntu atubwira ko tutafunze neza igifungo cyane ko twambaye impuzu ifisa gatosi, ivyo kenshi nitubikunda iyo umuntu ariko arabivuga. So kubwo umutima mubi cyane iki ni kugira turabe nge dukosora kuko igihugu ni gwacu tuza kucyubaka. Installation ya mapepiniere ya avocat na café dans toutes les provinces. Kuko nivyumvikana ngene umuntu aza gutora imivyaro avuye igisura akajya mu Kinyinya ko si bose bafise moyen de déplacement. Il nous faut dans chaque zone au moins des pépinières. N'amavoka ko la politique y'amavoka gituma tuyivuga umugambo uri ku butegetsi ari budefinisa la politique igihugu gikuri kigenderamo wabishize imbere. Il faut yuko le ministère ibifata pour l'encadrement. Ibi bya greffage nibizokora nibiri mu ma responsabilité y'umugambo, biri mu ma responsabilité ya ministère sectoriel. Umuntu akamenya ivya poma ninge nagira iki byose biri mu ma responsabilité ya ministère. Comme rero byamaze gushigwa imbere avec l'objectif d'atteindre au moins 2 millions de tonnes ya ruhere muri 2027. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement pour accompagner la politique? Construction des laboratoires vétérinaires naho nyene. Oui, c'est tout simplement yo kuvuga ama centre nécessaire nibiki, il faut des laboratoires. Tuzofinaliza ama centre nécessaire ko ari hatanguye kubakwa. Ikindi ni construction des ouvrages d'irrigation collinaire nazo nyene zirakenewe kugira ya saison 7 tushoye kuyikora neza. Construction et réhabilitation des routes nationales et provinciales. Ubure amabarabara amwe au niveau provincial adakomunika kubera usanga ari kiraro gusa cyacitse. Il faut ko turabe ivyo biraro mukabidentify. Ni nayo objectif yo kuba turi ngaho no munsi kugira turekeye vos avis. Kuko mwe mu mwaragiye mu bene gigwa ariho byinshi mubona twe tutabona turi mu bihe. Ukeneye gushira mu ngaho. Hari ikindi cyo kuraba ngene twozyaza umusaruro Tanganyika. Urabona Tanganyika umengana ikintu kiri ngaho nta transport lacustre tugira. Ibarabara rya Rumongo ricitse bica bihagarara tutegezwa gusubiza muri RN7. Murabona ivyo musumba iri kwirakora mugase pour le transport international. Est-ce que ni navyo twokora hagati ya Bujumbura na Rumonge na Nyanzaraki? Kuko mu Tanganyika nambute yajiba. Ndiko ndabwira abikorero twabo bari ngaha ngene boshiramo amafaranga muri ivyo bintu. Kuko mu Tanganyika nambute yajiba. Mugabo tuyibona gutyo nitwe turakosha bya tourisme sinabivuze navyo nyine. Ivyo rero nibaza ko twobikorera. Hanyuma ikindi ni viabilisation et restructuration des quartiers. La planification urbaine c'est ni problématique. Murabona fashe nka hajya haruguru inyambuye ubuhuzu y'amazu. Twebwe tuba kuinerekwa tukijayo twari tuzi ko tazoshikira. Amazi yose twarayegeranya ku mabati tukaturunka mu Kamenge. Amazi twarinze dukura tubona amazi aca mu nzu y'abantu. Mugabo no munsi turi hariya hejuru y'amazi yose yagenda yinjira no munsi turayakanaliza neza tukaca turungikira abantu. Oro miserege bakoze mu Kamenge ni ya kera hajya hataraja amazu. Uno munsi rero natwe kuinerekwa twashikiriwe ko ari abandi bari hariya hejuru. Na muferegi n'umuhari. Amazi yose ava ku mabati akacamanuka ugasanga yinjiye mu bazu y'abantu. Ni ya makatastrophe mwumvise yabaye hajya. Restructuration murabona kuva aho bake bakujya muserege gushika kuri Skepes hepfo bake bamirwa neza. Mbwa twabikoza abantu bagiye. Mwarabonye njyamanga iri hajya tutabikoze bijya abantu baragira. Il faut ko dushiyamo imiserege rero restructuration imbere yuko tuyumvira kugira ama viabilisation y'ahandi. Il faut ko tugira icyo kintu kuko kishibwa ko ingufu nyinshi cyane mu gihugu. No ku developa amavile mashasha nk'ariya muri Buhumuza. Il faut yuko babikora muri Buhumuza ibe ari quartier ifise ama standard akwiye. Haji bwoga tubona. Canke hajya ku imunsi ya Iza.
il faut ko haba hameze neza kugira nidukreye kuko ubu amazu yagiye hajya amazu cyamanuka ari menshi aje muri kajya konga kari hajya hasi wahora rima birahishika kuca bitwaga il faut ko tugira ibintu twamaze kubiplanifier. Construction des bureaux de certaines institutions kuko la politique nuko tuva mu byo gupanga. Obere ifise ngaha un projet yatanguye kuva kera mugabo no munsi itarahera il faut ko turaba ngene tuyiheza kugira twimuke. Uwo tupangiye no munsi atudugirije ko deux fois c'est apprendre ou à laisser. Urumva rafise ububasha ko kontra yaraheze il faut yuko tunyarutsa turaba ngene byogenda. Yo ni example natanze imwe muri zindi ari ahantu henshi dupanze bica bituma ta migambi tuhakorera irama. Ikindi ni electrification des zones urbaines et semi-urbaines hanyuma kubaka iki cya chemin de fer kimaze imyaka myinshi mugabo ubu inkuru nziza no ku l'avance de démarrage yose nk'abayitanze tukuya dutangure kubaka bice bibandanya mugabo haracyariho gap nini yo kumobiriza andi mafaranga turabikora. Twavuze ko ifite impact kwizotanga akazi kenshi au niveau local kuko turexige zo kubaka kwashiramo ikintu cya contenu local. Il faut yuko atanga ubuzi. Il faut pas yuko tubone ikamyo ivuye mu Bushinwa, il faut pas ko tubone sima zose zivuye mu Bushinwa, il faut pas ko ferabeto yose iva mu Bushinwa. Il faut ko tubona ko nos industries locales ziriko ziraparticiper. Protection de l'environnement par la plantation des arbres forestiers. Navyo nyene ibi tuko turagira byo kwimba ubutare muga il faut ko tu préserve l'environnement. Installation ya macourbe de niveau nacyo nyene kirimo. Aha rero nagenda avuga binini twibaza ko twoshimikira mugabo twabivuza neza ko twabizanye kugira turonke ivyiyumviro byanyu bidupermeta kuronka ama input n'amarisima byo tugiye gukora. Chapitre ya nyuma rero nako ndavuga rero yoyo ihagara cyane ku risque budgetaire. Ibyo byose twavuze kweli tuzokwegeranya amafaranga ko twashyizeho uburyo bwose bwo kwegeranya amafaranga duciye kuri twa tumashini. Est-ce que turiko turakora neza? Shimire honorable Petroni yaduhaye ama information ko twari tuvuye ngato babwira ati nimuze muradufasha aho tugenda ahantu ukagura ikintu ci miliyoni 21 bakaca baguha facture imiliyoni 4 tukaca dusohoka tukagenda. Ijyayo twaragize descente ugasanga ibatiri kuri 15000 dumuzasi naho byakabaye ugasanga ama plafond ari ku bihumbi 16 kuri facture batanze mugabo zahawe bamwe muri twebwe kandi twavyemeye. Ayo sina ma risque budgetaire ko je techniquement twe twaguze les machines à facturation électronique twazitanze mugane ziriko zirakora ibyo tategerezwa gukora mugane rero ngo n'urugamba rwa twese sugwa twenyine mu ma risque budgetaire cyo kirimo. Risque budgetaire ya kabiri, est-ce que on n'est pas en train de surfacturer mu bintu byose tuzana muri marché public? Ikintu bazi iminsi kitugora mu materiel icupa ry'amazi naho twoja kuri Royal Palace afise sale zitatu ugasanga hamwe ni ministère ya intérieur hamwe ni ministère ya finance n'undi ucibabaza ati icupa ry'amazi muri proforma mwazanye riri kurangara usanga dufise ama prix atatu kandi icupa ryakoreye Bujumbura. Ayo sina ma risque budgetaire kuko ampermeta kono no buryo natwe ko turakoresha ikaramu stilo biki yategerezwa kuba ku giciro kimwe. Ivyo byose tuko turavuga rero mu gihe tudaronse ugushigikirwa n'ibindi bisata nibibaho. Ama risque budgetaire yani mvuga muri santé par exemple facture basoye pour les enfants de moins de 5 ans turafise deka na son excellence yarayivuze aho yagiye mu bitaro muri Burunga hari ko 17 femmes césarisées mugabo wagena mu bitaro abo nubabone mugabo bacha barumika muri finance pour paiement. Ayo sina ma risque budgetaire yotuma tudashika kuri zino hangira. Ibi byose tuvuga ko tuzokura amafaranga mu kugurisha ibigori bya Nagesa tuzokura amafaranga mu kufata ubutaka iyo bitakozwe bikurikizwe ni ya ma risque budgetaire sinshobora kukwiza amataxi. Ivyo birashobora kuaffecta non seulement la stabilité économique et budgétaire mugabo rero il faut que dushiraho des mesures de mitigation. Ayo ma risque rero ama risque macroéconomique twayiko turavuga la dette ni risque macroéconomique, masse monétaire ni risque macroéconomique.
ama entreprise publique y'iwacu tuguma dushiramo amafaranga ataza n'umusaruro nayo nyine aradutera ibibazo. Nk'ubu tugiye kuraba kuri no saha ari ama entreprise publique usanga afise amafaranga yicaye natwe tugenda gusaba amadeni mu mabanki. Or les banques iyo duhamagaye amabondi trésor na obligation baduha kuri ya mafaranga yacu nyine yicaye mu mabanki yabo. Kuko INSS nifise banki, ONPR nifise banki, Regideso nifise banki. Kuko irazi neza ko les milliards dufise ku makonti tutayakenera. Or tuba dukeneye amafaranga dufata kuri marché finance sur une période iri courte. Aravuga reka menda yakoresha niba yansaba nzomenya ngicyo nkora. Or turonse information en temps réel, nicyo tuma turagira recensement des comptes publics bidupermeta kuza gukoresha ane mafaranga y'amadeni muga twamaze gukoresha yadufise. Ayo sina mariske utegerezwa kugira. Le risque est lié au secteur financier. Au niveau du secteur financier, il y a un risque ikomeye cyane ibintu byo gutanga amadeni sans garantie.